ijambo ry'uyu munsi. Iyi si yacu tugezemo uyu munsi irimo ibihuhusi byinshi, abantu benshi bahagaritse umutima n'ibintu byinshi, amakungu yose ari mu gatengo, amanama y'urutavanako biyumvira ikintu bokora kuko ibidukikije byaraduhindutse, ndetse n'ibintu byinshi biriko biraba muri nosi bihagaritse imitima abantu benshi, ku buryo umuntu wese yiyumvira ati ibiriko biraba hashobora kuba hari ikintu kigiye kuba. Hari ubwoba hose, imico yaratitutse, ubukene ni bwinshi, ndetse nta gihe na kimwe higeze kuba ibintu biteye ubwoba nk'ubu ngo abantu bagume bibaza bati nibiki mbega twohungira he. Abantu bava aha baja ahandi biyumvira ngo niho vyoba bimeze neza, ariko siko biri. None rero mbega hagiye kuba iki? Umwami Imana yacu Yesu Kristo mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko tubusoma muri Luka igice ca 21 uhereye ku murongo wa 25, Yesu yari yaravuze ko ibi bihe bizobaho, kandi haciye igihe kinini, imyaka hafi y'ibihumbi 2000 abivuze. Yaravuze ati kandi hazoba ibimenyetso ku zuba no ku kwezi no ku nyenyeri, kandi no mu isi hazoba imibabaro mu mahanga, bazotegekanishwa no kubomborana kw'ikiyaga n'imipfunda, kandi abantu bazogwishwa igihumura n'ubwoba no kwitega ibigira bibe mu isi, kuko iby'inkomezi byo mu ijuru bizonyiganyizwa. Imana ishimwe cyane. Kristo rero yari yavuze ico kintu kigiye kuba ico arico, kandi ibi bimenyetso yavuze ngaha kuri uyu murongo wa 25 byinshi byarabonetse sinobijamwo, ariko ibikuru bikuru abo twari kumwe twarabivuganye byabaye bikanyiganyiza amahanga yose bakiyumvira ibigira bibe. Ni Nyamugigima yabaye ibisiponi muri Portugal, ni ubwira kabiri bwabaye mu 1780, ni ibinyenyeri byakoraguritse bikabonekera muri Amerika yo haruguru. Ivyo byarabaye. Rero Kristo rero yavuze ati hariho igihe bizoba abantu bagira ubwoba cyane, umuntu wese yiyumvira ikigira kibe. Rero ico kintu yarakivuze. Umurongo wa 20 havuga hati niho bazobona umwana w'umuntu aje ku bicu ari n'ububasha n'ubwiza bwinshi. Ngo niho bazobona umwana w'umuntu aje ku bicu ari n'ububasha n'ubwiza bwinshi. Kristo rero azoza, kandi azoza afise ubwo ububasha n'ubwiza bwinshi, kandi agiye kuza, kuko ivyo bihe nk'uko tubibonye byaramaze gushika. Icambere tugomba kumenya, mbega nibihe bimenyetso bizoranga ko ari waje? Ko mbona muri nosi hari ibintu byinshi wibaza ngo nico, ariko ugasanga ni pirate. Mbega ico kimenyetso kizotwereka nyene ko ari waje, tuzokimenya gute? Matayo igice ca 24 umurongo wa 30, ubundi ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizobonekera ku ijuru, amoko yose yo mu isi azoboroga, bazobona umwana w'umuntu aje ku bicu byo mu ijuru ari n'ububasha n'ubwiza bwinshi. Ngo azoza ngo ari n'ububasha n'ubwiza bwinshi, ngo bazobona umwana w'umuntu aje ku bicu vyo kwijuru ari n'ububasha n'ubwiza bwinshi. Ubandanije ku murongo wa 31 haravuga ngo azotuma abamarayika biwe n'ijwi rirenga n'izamba, bakoranye abatoranijwe biwe, bave mu birere bine, guhera iyo ijuru ritangurira kugeza iyo rirengera. Kristo azoza aboneka ku bicu. Ikindi kizomuranga nuko
azoza akikijwe n'isinzi ry'abamarayika n'ububasha n'ubwiza bwinshi. Ico ni ikimenyetso kimwe mu bizoranga ukugaruka kwa Kristo. Ikindi kimenyetso tuzobona kandi tukamenya ko ari ic'ukuri nuko ivy'inkomezi ngo bizonyiganyiga. Igihe Kristo yapfa ku musaraba, haje ubwira kabiri, abari ngaho bose bagira ubwoba, haba ugutigita kw'isi gukomeye, abantu bose bagira ubwoba. Nk'uko nyene vyabaye kiriya gihe, ni nako no kugaruka k'umwana w'umuntu kuzoba kuhari. Kiriya gihe yacikana ku musaraba, ivyo yaremye vyose vyaragize ubwoba, biratakaza ubwenge, ibitandara birasadagurika, ibintu byose birahagarara. Ico gihe hari ubwoba bwinshi, ariko kandi no kugaruka kwiwe niko bizoba bimeze. Nta kintu kizosigara gihagaze, ivyaremwe byose bizogaragara ko uwo munsi vyari biwiteze. Ikindi kizogaragara kuri uwo munsi nuko Kristo ubwiwe atazoba aje gucungura abantu. Gucungura abantu yarabikoze haciye imyaka hafi 2000. Yaratanze ikimazi ciwe, atanga n'akaryo kuko abantu bamenya ko ari Imana yo mw'ijuru. Atanga ikimazi ciwe, adutoborera inzira y'agakiza, atanga n'igihe kugira ngo abantu bamenye ko Imana ibyo yavuze izobishitsa, bafata ingingo yo kumukurikira canke kukureka, kuko navyo nyene n'uburenganzira bwabo. Rero ntazobaje gucungura umuntu n'umwe, ahubwo ikizoba kimuzanye nugukoranya aba yacunguye. Imana ishimwe cyane, kuko uyu munsi nubwo ibintu bimeze gutya, umuntu atamenya iyo ata umutwe, hariho abantu baguma bahagaze. Naho isi yononekaye ku buryo bumeze gute, hariho abantu bahagaze bakamenya ko bagomba kuguma ku Mana yabo, bakaba intahemuka. Abo rero uhereye ku kuremwa kw'isi, Yesu agiye kugaruka kandi azobakoranya. Isomo turarisanga mu Vyahishuriwe Yohana 22 umurongo wa 12. Haravuga hati, ehe ndaza vuba nzanye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Azoza kandi azoza azanye ingero, nta kwitega gukizwa ukundi, ahubwo abamwizeye bose bazoza barindiriye ingero abazaniye, kuko umuntu wese azohabwa ibikwiranye n'ivyo yakoze. Kubw'ivyo rero abantu bose tugomba kumenya aho tugomba guhagarara. Mbega tugomba guhagarara mu ruhe ruhande? Sinza kubasomera amasomo menshi, kubera yuko muri iki gihe hariko haragirwa itohoza ry'imanza ku muntu uwo ari we wese. Hanyuma urubanza uwo ruzotsinda azokwandikwa aha, uwo ruzotsindwa yandikwe n'ahandi. Hanyuma azoba aje gutangaza urubanza ku muntu uwo ari we wese. Nta kwitega gukizwa ukundi, kandi abantu bazova hirya no hino mw'isi, uhereye ku kuremwa kw'isi. Abagororotse bahagarare barindire agakiza k'Umwami Imana, kuko bazokumva ijwi ryiwe asemerere, ahamagare uwamwizeye wese azukane ubugingo buhoraho. Ikindi kimenyetso tuzobona, Abitesalonike ba mbere igice ca 4 tugahera ku murongo wa 13. Turasoma ngo, ariko bene data,
ntitugomba ko muyoberwa by'abasinzira ituro ry'urupfu ngo ntimubabare nka ba bandi badafite ibyizigiro, kuko twizera yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko abasinziriye muri Yesu Imana izobazanana nawe. Iki nicyo tubabwira, ijambo ry'umwami twashikirijwe yuko twebwe abazoba bakiriho dusigaye gushitsa ku kuza k'umwami wacu tutazokwitangira imbere y'abasinziriye na gatoya. Ku mwami wacu bw'iwazoza amanutse avuye mu ijuru aranguruye ijwi rirenga kumwe n'akamo k'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana, maze abapfiriye muri Kristo bazobanza kuzuka, maze natwe azoba bakiriho dusigaye tuzoca duteranwa nabo mu bicu dusanganirira umwami mu kirere. Amen. Murakoze. Ikindi kintu tugomba kumenya kuri uku kugaruka kwa Kristo, abapfuye ntituzobatanga kubona umwami wacu, abasinziriye bizeye ntituzobatanga kubona umwami wacu twebwe tuzoba tukiriho, nitwagirwa amahirwe tukaba tukiriho. Ariko kandi naho twaba tutakiriho uyu munsi, icyo tugomba guharanira ni ukuryama rya tiro rya rindi azohamagara bamwizeye, hanyuma ukumva ijwi ryiwe ukazuka ugakanguka, kuko icyo gihe umwami wacu aje n'abamarayika bamukikuje n'ubwiza bwinshi, kuko azoba agaragara, bizobonwa na bose, tumubona tumenya tuti niwe, kandi ari mu bwiza bwinshi. Icyo gihe rero umumarayika azotangaza n'ijwi rirenga, hanyuma abasinziriye bizeye bakanguke, bave mu mva aho bari, bave mu biyagiye babatereye, bave hose. Nta hantu na hamwe Imana idashobora gukura umuntu iyo yageze hose. Baraguturiye ukaba umunyota, uzosubira kuba muzima. Warapfuye bakakubaga inyama barakuriye, uzosubira kuba muzima. Uko woba warapfuye kose uzosubira kuba muzima. Ariko icyo gihe aserutse, iyo nzamba ikavuga, abasinziriye barindiriye kuzuka kwabo bazomusanganira mu kirere, mbere n'abazoba bakiri bazima bahindurwe, kuko n'abapfuye bazozukana ubwiza Imana ibambitse, hanyuma ngo twese duteruranwe nawe dusanganire umwami wacu. Yesu neza rero ubwa mbere niyagaruka azosanganira abamwizeye bose, hanyuma duteruranwe nawe tujanwe mu ijuru kuganza imyaka 1000. Imana ishimwe cyane. Icyo gihe niho twese tuzoririmba ya ndirimbo tuti, hazoba umunezero mwinshi, abashobora Imana bashikanye umusaruro muri Yerusalemu. Kunezerwa tuzonezerwa, tuzokwama tunezerewe, umunsi w'ishimwe uri hafi, dukora n'iwacu. Haleluya. Igisigaye none ni iki? Kristo azotandukanya abamwizeye baje iburyo bwiwe, atandukanye abatamwizeye baje ibubamfu bwiwe. Hanyuma nta kindi dukeneye kumenya atari uko tugomba kumenya uruhande tugomba guhagararamwo. Mbega witeze iki?
urindiriye iki? Ugomba guhagarara mu ruhe ruhande kw'Imana yiteguye guhera umuntu wese bijanye n'ingene yahisemwo akayobora ubuzima bwiwe. Ntimubona ko byari bikwiriye yuko twomuhitamwo uyu munsi, kubera yuko byose byarumviswe nk'uko umusiguzi abisobanura. Simbona ikindi kintu umuntu yovuga atari uko umusiguzi 12 umurongo wa 13, 12 umurongo wa 13, umusiguzi 12 umurongo waho w'13, byose byarumviswe indunduro yabyo niye: wubaha Imana, witondere ibyagizwe nayo, kuko ibyo ari byo bibereye rwose umuntu wese. byose byarumviswe, indunduro yabyo niyi: kwitondera ibyagezwe byose, kubaha Imana, ubwoko bw'Imana. Ijambo narifise niri: reka nsabe ngo umuntu wese amenye uruhande ahagazemo. Ndashimira Imana kubw'abitabiye umuhamagaro bagafata ingingo yo kubatizwa. Imana ibahezagire cyane kandi bayobore n'inzira tugomba gucamo twese. Mbega nta muntu yoba asigaye uyu munsi akavuga ati nanje niteguye kubatizwa ubukurikira kugira ngo nanje iyi nzira ndayicemo, hanyuma Kristo niyaza nanje nze ndamusanganire mu bicu, duhoberane n'abacu basinziriye, hanyuma twitege kuzoja kuroranirwa ibihe byose mu bwami bw'ijuru. Mu bwami bw'ijuru akaryo nakawe muntu, nta mwanya munini dusubira kurindira kubera amasaha ageze kure n'ubwenge bushobora kuba butabikora neza, ariko Imana idufashe cyane. Mbega wowe ushonje ku buryo uvuga uti sinshobora kwiyegurira Imana? Reka nsaba umuntu wese yiyumvira ati, umutima wanjye agasenga Imana yibwira ati, Mana yanje nshoboza kugira ngo nanjye nze mpagarare mu ruhande rwiza, aho uzotwambika ingori z'ubugingo, ukatwambika ibitsibo, tukamererwa neza, tukanezerwa, inyenyeri zikaba nyinshi imbere ku bitsibo tuzaba twambaye, ku bwabo tuzaba twaramushikaniye. Imana ifashe uwo muntu wese, nawe ubyifuza wese ahaguruke, umuntu wese abyifuza. Ariko nawe muntu utabwihereza Imana, uhawe akaryo. Imana ibafashe cyane. Ubwoko bw'Imana, imanza isuzuma ryayo zo zatanguye kera, zahereye ku basinziriye kera, ariko umuntu wese ibitabo biriko birazingururwa baraba umuntu wese ingene ariko arifata muri uru rugendo. Inzira afata niyihe? Mbega hakandiko barakaryo kawe ko kugira ngo urubanza rwawe ruze rube rwiza? Fata ingingo bigikunda, kuko agiye kugaruka vuba, ntazoba aje gucungura umuntu n'umwe, bizoba byararangiye. Reka urubanza rwawe ruze ruhere neza, nturabe ingene watanguye, raba hagarika umutima wawe ingene bizohera. Imana iguhezagire, kandi ndasaba Imana yo mu ijuru kugira ngo umuntu wese yitegure kugira ngo ahagarare mu ruhande rwiza, urubanza ruze rubere rwiza. Impera nindi ababwiye, Yesu agiye kugaruka, kandi umuntu wese yamwizeye azomujana, kuko isezerano ryaratanzwe ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanje munyizere. Muhira kwa data hari amazu menshi y'abatarahari, mba ndabibabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu, kugira ngo ahondi namwe abariho muba. Kristo agomba ko ahari natwe abariho tuba. Kubera iki none twamutera
twomutera ibitugu akaryo n'aka bwoko bw'Imana dufate ingingo bigishoboka, ntahagaruke ngo avuge ati birarangiye nawe utarafata ingingo. Fata ingingo bigikunda. Imana ihezagire uwo wese ariko abwira umutima wiwe ati nshoboza kuguma mu ruhande rwiza. Mana yacu, muvyeyi wacu, turagushimiye ko wadukunze, turagushimiye kandi ko watwitangiye ku musaraba ugatanga umwana wawe w'ikinege Yesu Kristo, intama itagira agasembwa, agahongera ibyaha byacu kugira ngo tugire ivyizigiro vy'ubugingo buhoraho. None muvyeyi, turagushimiye no kuri iyi mpera ugiye kuzozanira abakwizeye bose. Ese co mpagabwirukira umuntu wese ari hano akazoba muri urwo ruhande rwabo bazogusanganira ku bicu, tukibanira nawe ibihe byose. Ndakwinginze ngo ukomeze umuntu wese ari hano, na cane cane ba bana bavutse uyu munsi, ubagirire neza, ubayobore. Erega databuja hazoba ibigeragezo, ariko ico kitunejeje nuko watuneshereje. Ko watuneshereje rero dukomeze mu kwizera kugira ngo urugendo rwacu ntiruze dusinde mu nzira, ahubwo tuze dushika amahoro, tunezerwe, turirimbe ya ndirimbo turi mu ijuru hamwe nawe Mwami uzobukoze. Urakoze ko umvise gusenga kwacu, urakoze ko tugiriye neza, mu izina rya Yesu, amen.